Karibu kaze. N'ikigi c'amatunda. Iki ni ikigo c'amatunda murabibona haturinji. Kameramani biraboneka neza. Karibu cyane murembe dutemberana umurima mwese. Nta numwe dushaka gusiga inyuma. Gira ikibabwiye banzu hagara nyine wabwire kugira ngo ibi biterwa byawe birinde bigera ha kwa runo rugero. Bigere hano hantu bigeze. Okay, ntibyari byoroshe ndabizi. Yego. Mu bisanzwe kugira ngo bigera aha bigeze. Yegera hano. Zigeze mu gihe ndamura. Ubu ndamura ndamaze kwaha gashika gatatu. Yego. Ndamura zizokwiza umwaka kuri Roseze z'ukumunani. Itariki 15 z'ukumunani ziba zikwije umwaka kandi batanguye kwamura. Ndaha bwa mbere ndibuka nakuye biro diziwici mperekwa umunsi bwa mbere tangura kwa yego ndasuye ndakura 50 yego cyo nari nahakuye biro 96 kumvo y'amazi yego ntiziko zirihutira gusha ko zizagusha neza zikwije umwaka yego mu mwaka niho ushobora nk'ubu nzoba naha mu maturuwasa ibiro amajana 3 Hello everyone. Ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu. Reka ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye na mwese aherereye. Kuri kamera murambona jewe Ndarushimana Jean Claude alias Gisahira. Aho tuje aho nababwiye ko nazohengeshanya na gato. Nazohigera nicara nabonye igihugu canje igihugu c'amavukiro giteye imbere. Uno muzi rero udufitiye inkuru nyabaki uri kuradukurikirana uri kuraturaba kuri no kinyamakuru cyacu ndabanze ndaguhe karibu cyane kuri KMB Burundi kwiga media Burundi kinyamakuru kiba yagira kubijanye n'iterambere ibijanye n'ikibano ibijanye n'imico kama ibijanye indero ibyo byose cyangwa ibyo byose biko yateze imbere igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi aho no munsi mutubona kuri kamera zacu kuri kamera zanyu aho mutubona aho imbere yanyu twisiga twenyene turi kumwe n'abandi bahinga bagiye batandukanye nyuma ya kamera hari uri karafata amasanamu ameze neza cyane aha turi kumwe umujene yakoze ibikora inka umujene tuje kubaratira abona yitanze atiziganye yashoye uburyo bwiwe yagerageje yayitanze novuga ko yarishije abandi naho tutaramwumva aza kutwidondora tubwire niki aza kuturatira aho asanzwe ari mu bintu bijanye n'uburimyi bagenzi ubwo burimyi ariko arabukora cyane gose ariko arabikora na umutima ariko arabukora yiteze kwiteza imbere guteza imbere ikibano guteza imbere igihugu cyamwibaruza no gutanga amakori menshi amatagisi yabashoye ibyo abayimbuye ariho amafaranga ategezwe gusiga muri leta kugira ngo leta nayigende yubake igihugu cyacu turamuzanye aziko baramutsa ababwire atwidondore yidondore nawe ko aramukurikirana atubwire ati ibi bikorwa byose abishika ko gute mbega izi nguvu azikura he izi nguvu zozo mbega ubufasha abukura he nyimba atabufasha burimwo araza kubasaba mwego muri kumukurikirana canka aza kubabwira mwego muri kumukurikirana kugira ngo mushiremo gacu mukubumwe ico nje kubereka rero nde kubereka ntiyicaye uri ko dukurikirana wewe nyine ko dukurikirana umuboneka ati yicaye ariko icyambere manze ndakwisabire kugira subscribe kuri chaîne yacu kugira ngo twibere umuryango munini cyane umuryango wagutse tuze turashikiriza ibikorwa bigiye bitandukanye abariko barabikora abajene abakuze ugwaruka igihugu ndetse n'ahandi hose uwifuza wese kudutumako wibuke kugira subscribe kugira like share na commentaire ibyo byose biba bikenewe ubwa mbere eka rero ntabarambiye Ido tumuharamutse atwidondore aratubwira neza uko natanguye ibintu bikorwa bye tukuramutsa Monsieur Reverier amahoro y'Imana abanyanamwe nkuko bisanzwe twandika kwa Reverier usanzwe nyene mba muri kano karere mu ntara yacu yagutse ya Gitega komine Shombo yego murakoze cyane aratubwiye yitwa ndiho kubwayo Reverier asanzwe aba muri ntara ya Gitega yagutse komine Shombo ariko rero Reverier twakugendeye no munsi twabonye ibigiye bitandukanye ngaha aho twabonye ko murahora mvuga ngo abanyeshuri ba muri internet gusa
no munsi rero si nivyo gusa saba abanyeshuri gusa muri interena ugiye kuraba imirima afise ibigiye bitandukanye aha turi ku murima mwiza cyane umurima w'itunda aho ubona ko ari kigo cubatse neza ari kigo kabisa umugendeye ushobora kuvuga ati none ni interena y'amatunda ni giki mwazi icyumviro cyaje gute kugira mu wake interena y'amatunda duhereye kure ariko turaza gusubira inyuma gato yego muri make zitunda mu kuzibadika zirashika ibitigiri 1014 arazibadika okay ntabaciriyemo gato mwaraziharuye igihe mwatangura kuzibadika ubwa mbere turabanza kuziharura okay ntazabo zarapfuye mushobora kuba mwarasubirije canke mutigeze mubona ngo musubirize zipfa numva turazisubiriza dusubiza aho nyene rubaruri umva gitigiri kiguma ariko ijya nyene ntigihinduka ko rupfuye ruca dusubiza aho nyene tukaja dushiraho okay cyane gose ibi bintu komenga byatwaye uburyo butari buke byagenze gute kugira icyumviro cyavuye kugira utangure kurima ibi byororwa twabona ibigiye bitandukanye mu bisanzwe nari isanzwe nyene norora ko aha nyene bona nari nahakuye ibitunguru ku ibitunguru rero nshiraho aya matunda ubona mu kuyabadika yabaditse mu kw'umunani k'umwaka uheze burya mara umwaka kugira ashe niho nayabadika mbere yarameze n'ayangora cyane kuko ubu hasi hari ibintu by'umururazi biteza umungwarara nagerageza kuzandabigwanya rero ahangeze uko zibona narahuye n'intambamyi nyinshi mukoko burasara bisaba ko mupompa narabikurikiranye cyane nza ndapompa kugeza hazigeze kubijanye naho nuko ivyo nkora biba birimo gufasha ikaye ni kaye ibinkora nta ngorane mfise ndacari muto urabibona nawe utunutwe wanje nyene nkora intambamyi mpura nyene nizo kubura umutanye kugira ngo umuntu abikora byaguye nayo handi utwo sanzwe nkora nyene cyane gose okay muravuze neza yuko muhura intambamyi zigeze zitandukanye ariko ko tubagendeye dusanga ivyo biterwa bisa n'ivyeze na cyane okay mu ntango yabyo rero twasubiye idonido duhere kubusa dushike kuri kimwe yego okay mu ntango yabyo bitangwa bimeze gute icyumviro kizana nayo icyumviro kijanye no kujanye gutangwa ko mu bwambi mu ntango w'amatunda yego ko umuntu avyiyumvira abanza ukiyumvira ko ibintu tugeze ko ikintu ushobora gukora uniyumviriye n'abantu biza gufitira akamaro amatunda ari mu kintu cya mbere gifitiye akamaro abantu bijanye n'amaraso rero mu kuciyumvira nayumviye kigenda abona umenga notera itunda rero niho naca afata ingingo yo kuzibiba ndafata ingingo yo kuzibiba ndazibiba burya zimara amezi 2 n'igice mwituta mu kuzibiba okay kuzibiba nta n'uburyo bungana gute bitwara mu kiringo mutubwiye ko kimara amezi 2 uburyo kugira amezi 2 n'igice kugira ngo zibadike niba byoroshe ndumva no kwihangana okay imbere yo kuzibiba bitwara uburyo bungana gute mbega izo mubiba muzikura hehe voilà nibindi nyene bibazo bigiye bitandukanye kuzibiba barazidandaza ahantu hose ugiye muji aho badandiriza ibintu by'ibiterwa haba harimwo ubwoko bwose bw'imbuto yego ucugura naguze imbuto ndategeka isi neza ahantu h'imetero nkizi nabivye nahabivye ahantu h'imetero ku metero 2 umatuta no kuvugura yabigira igipimo tuta y'imetero ku metero 2 kazuraca y'uburongo gaca uzubiba zitandukanye kugira ngo ubwo burongo bumaze iki ntaguciriye uburongo n'umuho kugira ngo zigende ku murongo ntizigune ntizinyohane zibe kuri distance ntizinyohane ziriko ziramera kugira ngo zinyohanye buca bubuntu butari sawa yego ico bituma ubuzitandukanya kugira ngo wa murongo hagati no kugira ngo ushize kwa mase ntizice zisha wa murongo hagati wasiga kuri distance ya 20 distance ya 20 murashiramo n'amadimashe kuri 20 kugira ngo ucuca mu turenga mu iyo 20 usanga hasigaye nko muri akabarabara kigenga ari nka seze ako kabarabara kamaziki ako kabarabara rero kaseze niko kagufasha mu gihe
ushizeyo amase ushizeyo amase kugira ngo boye kogira imizi ntikigira ikibazo. Iyo ushizeko amase ushiramwe aho kabarabara nyene kaseze umva wakuyemwo wa murongo wo kubibamwo umva kubikuyemwo hose cyasigara seze hagati nuko vuga akantu ushobora kubibamwo gaba gapima 20 abo kabarabara kaseze ka 20 kose hamwe ahantu burakuramwo imirongo yo kugira ane yo kubiba ucukuramwo 40 20 naha 20 uza gucishamwo iki wa mwavu acasigara seze cyuma. Okay, ndiko ndabwira uri kuradukurikirana izi ni inyigisho kugira uzozironke nahandi uzozisanga kiretse kwa kino kinyamakuru cacu. Rero nabanza gusubira kuyibutsa wanze ugire subscribe kugira twibere umuryango munini cyane. Ndiko ndatumira wewe muvuka komine, wewe muvuka ntara, ba diaspora muri hanze, ba diaspora muri ngakiro gihugu, muzane ibitahe yacu mitahe yanyu muyishire mu rwaruka yamako mu mpuzu rureko rurakora ntirucirindiriye bwa bufasha buje butibutse ahubwo ruraba amahirwe yagoroka banze kuyabyaza umusaruro hama namwe mukaza muba bwongererezemwo kugira ngo mushire amagaci mu kubumwe dukore cyane bakore mugana jewe ndimwe sinikuyemwo dukore byinshi byagutse. Ariko rero ngo uyu n'umujene sinzi neza kudukundira cameraman waza guterura tugende adutembereze mu murima nababwiye kari kigo karibu cyane tugende gutemberana mu murima karibu cyane nyimba atari banga dutemberana karibu kaze n'ikigo cy'amatunda iki ni kigo cy'amatunda murabibona haturinji cameraman biraboneka neza karibu cyane murembe dutemberana umurima mwese nta numwe dushaka gusiga inyuma. Gira ikibabwiye banzu hagara nyine babwire kugira ngo ibi bitegwa byawe birinde bigera hakwa runo rugero bigere hano hantu bigeze. Okay, ntibyari byoroshe ndabizi yego mu bisanzwe kugira ngo bigera habigeze yegera hano zigeze mu gihe ndamura ndamaze kwaha gashika 3 ndamura zizokwiza umwaka kuri roseze zokumunani itariki 15 zokumunani ziba zikwije umwaka kandi batanguye kwamura ndaha bwa mbere ndibuka nakuye biro diziwici mpere kwa umusi bwa mbere tangura kwa ego ndasuye ndakura 50 yego jone nahakuye biro 96 kumvo y'amazi yego ntiziko zirihutira gushaka ko zizagusha neza zikwije umwaka yego mu mwaka niho ushobora nk'ubu nzoba naha mu maturuwasa ibiro amajana 3 okay nyimba atari banga okay nyimba tobusa kuye canke ubundi uri kurigisha yumve ko kino gitegwa yogikorana ubwira agagikorana ubwitange kugira ngo nawe abo ntasubiye kumvuja muri bandi ngo nabaza akazi nyimba atari banga igiti kimwe gishobora kuva ngo kibingana gute mu kiringo kingana gute ukakigurisha angahe. Ego musanzwe igiti kimwe wacoroye yego kiri hagati y'ibiro kugishika gihere ushobora kucamuramwo ibiro 20. Okay, ucamura igiringo kingana gute ugacaha umwaka wose igiti kimwe aho rero n'umwaka wose uba wiyorohereje iyo wagumye uzikurikirana itunda n'imyaka 3 ziraho cyufata rero iki kimwe ku 20 yashaka kuva mu video 20 ibiro 20 kilo butugurisha 4000 3000 ibihumbi 2 kilo kimwe kuvuga ngo usanga ibiro 20 uriko ubigurisha mu ari hagati y'ibiro y'amahera 80 cyakijana bivanye ku giti kimwe bari igiti kimwe. Rero uri kuragwiza cufata nk'ubu Jeffs biti ibi byose ubona yego ibi byose ubona ni igihumbi n'ibiti 14 igihumbi n'ibiti 14 n'igihumbi n'ibiti 14 mwege mwakoze ibiharuro kugira wumve yuko bishobora kuvyara umusaruro ucufata ivyo biro 20 par giti cubigwiza
n'ibyo biti uca wumva amamiliyoni ategezwa kuvayo amamiliyaridi ufisigura ko ubu witwa umiliyoneri bagenzi ko nababwira je nababwiye umuntu atazoza arakurikirana kuri ino sheni yacu azoza arahomba hacako inyigisho ngana butunzi inyigisho bakangurira gushika ku iterambere rero ntigizana riraronderwa bakatwiganira igiti kimwe kigusa gishobora kuvako ibiro birenga 200 mu kiringo wabikurikiranyemo vuze mu kiringo wabikurikiranyemo ushobora kuba umwaka umwe 2 canke 3 amagiti kaba kigiye gusaza rero mwifuza kwiga muze ngaha muturondere ndaza gusigara nimero ngaha muri description muze kuturondera kugira ngo tubahuze n'uno muhinga mu bijanye no korora ariko mugabo tibaza hadasanzwe rero ibi byonyene nuko twatembeye muno murima n'ibindi byose ni mugwiza mbuto mugwiza tunga ariko gusa yari inyegeje no muzi turamuvumbuye wewe musante uko turaba wewe chef de zone ko turaba wewe mu DS Pro ko turaba wewe nawe ushaka kwiga igicarisho cyose uko turaba ntureke kumwitura kugira ngo akwigishe ubuhinga yakoresheje kugira ngo ashike kw'ivyo byose ariko rero ntaraheza arashatubwira ashatwiganira mpaka atubwire byose we rero nawe ukaba utari kurakora ikiganiro cyose ugishitse ugishigere ku ntango ugeze uza kuri kurahomba ntuzosubire kwirira ngo warabuze icyo ukora ugasubira kwirira ndakumyora ndiko ndabakarira bajya abantu bariko baturaba ndakumyora ugasubira kumvuga ngo leta ivuga yuko umunwa wose ukwiye kuronka ikifungura leta nikivuga kandi bose amafaranga mwaje mugira iki turi kukivi mwaje mutangura ni mwana tanguye gusa ahubwo muriko murakora cyane kukivi kurya mbono turiko turayihutira ijya mbona kazoza turahirinde ni nicubahiro mukuru w'igihugu cyacu General Evariste Major ndayishimiye mu nkomera amashi avuga yuko umunwa wose ukwiye kugira ico ufungura umufuko uronka amafaranga niyo mbono turiko tunatwe turahiganirwa kugira ko umurenye n'icyubahiro twarabonye ko na cyane imbono yarushyizemo yo gukora turabibona mu musaruro naje ubu buhinga biko bwiyongera bivanye n'ivyo numviriza avuga nanya cyavuga ati none woza kubigerageza kuri tere ntamenye n'umuntu abura gatahe nyiri gakwiye nkaca mbona ati yambono umukuru w'igihugu ashaka tuzoba tugeze ko remire kandi bica bisaba ko nawe uca yumvira umuntu ko igihugu gishaka gushika kuri yambono ya remire kandi igihugu cifashe demire imbere ushobora kuraba nawe wawe none uzoba wifashe ryari gute mbe nzotera imbere ryari natwe cyo twihangiro ryo kugira ane iyo mbono igihugu izoyishikemwo kugira igihugu gitera imbere cifate nuko nawe wifashe wabandi gutera imbere ugaca ukora mu aya mafaranga rero ugatanga amakohori n'amatagisi amashuri akubakwa mwene gihugu atariko ariteza imbere nkumva ntateza imbere n'igihugu nivyo kuburira uko abayitwa naho nikora naho nikora nawe yikora hehe afashwa gusa akindi abarindiriye kuzorindira nayo akazoza kumufasha avuye hehe ariko rero twayavuze byinshi biraryoshe cyane kino kiganiro kino kiyago kiraryoshe nibaza uri kuragikurikirana na uravyumva uri kurabuza kugikurikirana haba kuri telefone yawe canke kuri mashini yawe haba kubiri ivyo byose ivyo vyumangurukana bumenyi nibaze ko uza kugira icyo ukuyemo nukurikirana ikiganiro canje nzoba nakoresheje umuhinga umwe tuzatwavumbuye kanaka ntagira icyo ukuramwo zoca ndakumyora wakurambabarira ushobora kumusumba no kubaho kumyora kuko nk'ubu ari nka chef de zone mbasino mumyora mugabo turamubwira ati twiteze imbere twese tugende buke dushike hehe kwihangira okay rero nibaza ko apari yano matunda nibaza ko hari ibindi musanzwe mukora wagiye bitandukanye biracane sinzi kamera makuru banza kubereka twagiye kameramani ubikore neza yego tunda bagazira ubwoko bwishi voilà agomba tubanze tubwire egereza hano kameramani banza twereke ubwoko bw'izitunda asanzwe akorera ashobora kwegera dutembere umurima wose dutembere karibu cyane tujane kameramani ndazi kugira ngo tusigurire abantu ntibiba byoroshe tugende
Okay, twagiye hariko turatembera umurima wose urashira no hejuru bereke bazoza hejuru gato bereke cameraman kugira ngo izo nkuru mbarirano baze kubona ko atari inkuru mbarirano we mwene umurimo uzodusiga. Okay, hingo akira iyi ni tunda mbere manje kwa umurima w'umuhinga banze ndamwumviririze ndakumviririze Surusaku twagiye kugira mwibonere neza yuko ivyo tuvuga ivyo twerekana atari vya bintu vy'urusaku koko ari vyo ari ibintu nyavyo. Cameraman karibu cyane. Ari itunda z'ubwoko bwinshi urumva iyo uri kurayirya ndiyaza urumva ko amazi ariyo yego biryoshye cyane sosa cyane ndibaza amavuta ameze neza rero iziba zicitunda ndundi zitunda ndundi zatunda zimwe z'ikirundi nyene yego za kijambere biza kugoranira hari ukuntu zireme bitirirwa ndani izo za kijambere kuburyo ngo ugize nkako usanga amazi adaseseka nk'uko usanga haca haza ibintu vy'ibinure gusa zine tunda zimeze neza original kandi zirashoboka imbuto kuyibika zino z'ikirundi imbuto irabikika cameraman bikore neza imbuto irabikika gushimira abantu bazoza ko rero nibaza ko izi n'imbuto nkaha abona nk'iyi giti kame murabona sindakaye tugende buke ingo nk'iki shobora kukibika kw'imbuto. Okay, voilà nkabika imugizi barazibona abantu nkabika izi zambere kugira ngo nshobore kuzibiba subire ndazitere nta ngorane zirabikika neza kandi ziguma ziza neza kandi urabona ziguma zatanze umwimbu agashami kamwe karashobora kwama senke sisi witi surusake izindi usanga ari nka zibiri zingahe rero muri make iyi ni imbuto nziza cyane. Okay, mwe mwihutira guterera iz'ikirundi kubera ko zisanzwe urumva zirama cyane kandi zifise n'akanovera kandi ibintu biba bimeze neza ko nanarya ziba aya masekirundi kandi agira n'icafasha turihutisha amasekirundi cyane. Okay, tugeze hanyene okay mu kurima zino tunda kuko turazi ko ibintu bijanye no gurimya canke ubworozi. Okay, apari yo kurima zino tunda musanzwe muri n'aborozi kugira ngo umuntu nk'umwavu wiki mukoresha mwavu uratugora turaja muri leta tukiyandikisha usibye w'ikirundi wo kusanga umuntu yatunze agatungwa kugira ngo aronkemwo umwavu kugira ngo itunda ta mwavu w'ikirundi ntibikunda oya ntibikunda azigwara umungu araracana rero masara aratugora ku buryo bana nko amaborodero turacayafise uko nivyoroshe leta ngirira cabi dukurikiranira leta n'umuvyeyi wa twese tifuze yuko muri hari igihe usanga vyacanganye gato ariko nibaza ko nyene icubahira ababibona mu minsi babona nk'ubu unabuze uduse nacamena ko ayandi ndahamena imifuko ine y'amase kugira ngo ni ukuvuga ibirosa ibijana nivyo ushobora kumena kugira ngo zigire nkure nkenera ibijana kugira ngo meneho apale wambajije ati none mukora ibi vyonye vy'amatunda oya ekaye ndarima ibintu bitari bike nk'undi afise n'undi murima w'inyanya aho hepfo sinzi ntajye bya twahaciye ntajye nakweretse ya murima ari gwanya ndafise n'ibigori aha hepfo gusa vyo ibigori ngaha bigira vyere byo byose nivyo nkora. Okay, apari y'ivyo tumva ko bisanzwe uri umurimyi uri umwishingizi kugira ngo witeze imbere uteze imbere igihugu uteze imbere kibano ariko none n'ibintu byose ukora tumenga biragutse. Okay, ni uvyikorera cyangwa afise abandi mu bikorana. Okay, kugira ubikore wenyene bigusaba ingufu zingana gute? Hanyuma ibi kugira ngo ndabikore cyambere cyo biransaba umutahe bikansaba ingufu yitange rero hari ukuntu agataha usanga kagoranye kamase vyo nyene kimiti niyo mpamvu rero umuntu aragerageza agakora gashora ikina keriya kugira ngo
urabe ko cya giterwa cawe kuma kimerewe neza. Turifuza rero kwagura uburere muga tukabura gatahe gakwiye. Okay, apare y'ibyo byo kwagura uburere, ibi usanzwe ari uvyikorera n'amaboko yawe? Ndafise abakozi, uratanze n'akazi? Ndamaze guha nk'umukozi umwe we wakora misi yose. Niheho akora misi yama mu mirima no wamubonye ndamukweretse urya yama yo kuva ku wa mbere gushika dimanche, kandi agahembwa gashara kwezi yama yarutiye amahera ahembwa. Ndafise n'abandi apare kubera umuntu akaba kiri muto sishobora gukoresha bose ku kwezi, usanga byasumba ugasanga ibiharuro wabyone ugacukorera mu kajagari. Umwe ni wakora hanyuma abandi baratonda kabiri mu ndwi kana bamendeza abakozi bo ku munsi cyane tugafatana afatana tahakore ndaguhaya. Okay, nyimba atari banga sezo ishobora kugutwara uburyo bungana gute canke ishobora gutwara abakozi bangana gute? Nko mu kwezi nko dufashe nk'inosozi y'amatunda. Okay, kugira harimwe kugira gukorerwe ibyo bikorwa byose kugeza aho kwimbura aba hagatwaye uburyo bungana gute? Nibaza ko bitangora guharura gose, nimingora guharura gose kuko nkubo nakubwiye ko bibanza kubibwa imbuto. Nko zikiri mu tuta byose hamwe yashobora gutwara 100,000 n'ituta gusa imbuto itarimo ubwo zikurikirana ushira ko amase ututoye guco nyene 100,000 bashobora gutwara. Kuko imbuto nazo ndibuhana ari naziguze 80 naze katreve ama ko harimisha ubona nico bituma bingora harimisha kuri katreve nyene harimisha kuri katreve. Rero gutera njanjamwe n'abakozi kuburyo rero usanga gushika ngo mbadike urashobora gusanga imaze kuntwara nkasenkisa gushika mbadike. Urumva nakubwiye ko nzana mase ku kwezi mu ndwi zibiri bisaba ko amatunda ugumushirako make. Rero je nibaza nk'iyiseze y'amatunda naho ntaragira raporo yatumwe twagiye turitamo byo nyene nk'izishobora kuba zeze ni mutahe nko 2 miliyo cyane emiyo senkisi. Okay, ntabwo ufise kuzoshobora kuyaburayo? Nakusiguriye yuko umfatira ibiharuro ikiro c'amatunda yo wa 4,000 3,000 senkisa gucyo sivyo igiti kimwe kimwe nakubwiye yuko ushobora kuronka ibiro 20 sivyo fatira 20 fois 4,000 ni combien d'argent? 80,000 kugwiza za biti comprenez voilà. Hama ucufatira ko umfatire vya biti ufate basi ibyo nakwiye ko ari ibiti 1012 dufate ibyo 14 tubishira hapa byahombye ari bya bindi baza mu mugenzi nababona washe sinakubujije ibyo nibyo nagenda nkazo abantu muri ko n'umwana wanje abona akikoma nimerewe neza dufate tubikuye tufatira rero ku biharuro mfatira 4,000 fois 1000 igihumbi tora kombi ama 4 miliyo gutyo ni 4 miliyo rero ayo onaya dahara ayo ndashobora ko guhara ayo ndabivuze ko nkizi ziba ziri ko zirajya ko hejuru nkizi ntiziba zirimo bana haruye nyene ububona none wumva ubuhombe baburi nabombe no twayiburimo kabisa hombe baburi nabo twayiburimo. Okay, ikintu giza kirakungukira 2 miliyo mu mwaka wakoresheje 2 miliyo mu mwaka gwasonga ya 2 miliyo ufise uruganda rwagutse ntuca wumva ko yambono dusha tubishika ubwo nyene mu tubusa. Okay, je ndabwira mwegwe muri ko murandafa niko ndababwira nibaze ko mutambona neza kubera turi mu murima mwiza muri mushajije cyane cameraman meze neza nibaza ko muri ko muratora neza muri ko muratubona twebwe nyene turi nga twebwe twaje kubashikiriza twaje kubereka yuko ibi ni imari iyi ni iboro iyi bayita inzahabu yeze inzahabu yamira hejuru je nababwiye ntacyo ntazobashikana ko begenze ntacyo ntazobashikana. Okay, karibu cyane muri karibu cyane utubwire utubwire neza ubwire
ubwire ariko aradukurikirana, ubwire abasanzwe bagutwara aba ku mutumba haba mw'izone, ni iki kintu ca mbere wobatuma, ni iki kintu wobasaba kugira ngo bana bashobore guhimiriza abenegihugu babo nabo bakura amaboko mu mpuzu bakore? Yego, icambere saba manze gushimira intwari hari, yego, kiratuma dukora twidegemvya. Intwaro ya mbere turayishima cyane ko twuma twiruka urumva ubwabuzi bwacu babupfuye. Yego, tubanje gushimira kuva ku mutumba gushika ndetse mu gihugu cyose, umutekano urakwiye kubona dukora neza twiyesanzuye. Ni kuvuga twe turaza tukabavugisha mwege abishingizi, ata uri karatwirukako, ata gukura ngo urumva ngo wewe no. Yego, na cyane. Yego, rero muko kubashimira mwavuze ati cyo tubasaba, manje no gushimira n'umukuru w'umutumba wahari ni Bukirasaza, aramaze kuhaca, yarakugendeye, yarahaciye mu mpera amashyi menshi cyane. Mukuru w'umutumba niyo nzima mari mu mpera amashyi menshi cyane, hanze yarigeze kuhaca, nshimira arambye ati wewe wakwiye kugendera, yaciye niko mvomera mbere y'abigori, wewe wakwiye kugendera muri bamwe batagashimiwe wewe wojamwe. Yego, rero turasaba abajejwe intaro, abagoronome bo mu ikomine ntibadushika kusanga abumenyi two twikwira ku mutwe, tukura ku matelefone, tugasanga umuntu ari kararondera ikintu bakikurikirana gute kwa amatelefone Imana yaduhaye. Rero turasaba abajejwe imitumba, amazone, komine, intara, igihugu badushigikire, badutere intege igikorwa c'uburimyi kugira ngo dutere imbere. Duteye imbere duteza imbere abandi bateza imbere abandi, uzosanga yambono twishitseko. Mu Gifaransa bakunda kuvuga ngo ni chaîne de valeur. Biriya rugeze aho huzuye. Ariko ntacyo twe tubibandanirize. Okay, umurimyi ariko arashimira cyane wewe wese uzogira icyo ufashije, canke uzogira icyo uterereye, canke uzoza kumugendera ukamubonera umugambi wiwe kari mwiza. Yaravuze ati na wewe uzoza kumugendera araguha ikaze cyane. Mugabo nagacumu kubumwe dutumira abagiye batandukanye ku mitumba, mu mazone, mu makomine, yuko boza barashigikira aba barimyi borozi canke abo bose bafise icyo bakora cyoteza imbere igihugu. Nibaza ko izo za kugenda bibasavye namwe kugira ngo nabo bazeho gushikira. Ariko ndabivuze ntiboza ko yajewe nitwa umunyamakuru rero ndi umunyarusako, umunyakarimi. No musi nasakuye nibaza ko ibintu nasakuye nabaze kugira akamaro. Nyimba kugiriye akamaro rero nagenda ndafite nzi subscribe ndagutogetse nitegeko ndagusabye babwire nawe basagira icyo bazana inama ndabivuga yuko cambere turashimira b'intwara. Yego, ariko icyo tubasaba no gutera intambwe badushike ko natwe dukorera. Yego, baze bararaba koko bya bikorwa tuvuga ko ari byo. Yego, rero turasaba ko abajejwe intwara, abakuru b'umutumba, ba chef de zone, yego, na mustanteri akashika, ndetse biratuma ni komine yifata akavuga ati bari ku kivi cyane nyene. Tugasaba rero n'intererano badushigikire, badushigikire bishoboka, babonye ibyo dukora bakaturusa n'ingurane. Yego, tukabona turi ku kivi cyane gose, abona twingurane niyo dutera ubwoba kuriha. Yego, bakaduha ingurane banatugabire, bakaduha amahera tuzosubiza ko yese nkunda ibintu ngabiwe yancishe mwana maboko yanje, hanyuma mzaza umusobaruro nsubiza ico bampaye, hanyuma bice bigenda neza kuko hari aho usanga nyene twasigiriwe. Je ku migambi nari mfise mu mutwe muri uburyo n'ahandi ibikorwa nabishoboye bukebuke cyane. Okay, nibaza ko ikiganiro twakirangiza, tuzosubira hanyuma. Nibaza ko ni jambere avugiye kino samirizi yacu, ni jambere avuye kuyambonesha kure yacu. Nibaza ko n'ubundi museri uzomuhamagara azotwitaba nta ngorane. Nafite abashimiye mwakoze kuba mudutekeka yo gutemberera mukaraba ibyo dukora, kandi mukaba mubona by'ukuri ari ibikorwa byivugira. Rero na cyane cyane turabaye karibu n'undi munsi, ndetse hazogera igihe ndanabatuma ko ingo mu ndabishe murabe munshirire kumbonesha kuri ibyo ndiko ndakora mu ndaye cyane ari ico nshaka kugira ngo fotoze nabuze ari nk'ingwara nkacisha uri mwege murondera ubundi buhinga w'ikintu none tukivura.
Okay, tubasezera cyane tubipfuriza kugira amahoro, amagara meza n'amafaranga, tubipfuriza kugendera abanyamigambi bagiye batandukanye, tubahamagarira yuko mwodushigikira natwe kugira ngo tubashe kubashikana kure, tubageze ko ibintu bigiye bitandukanye. Uno munsi twari twagendeye uyu mu murima wiwe, ejo twifuza kugendera uwundi, uburyo buratugora ariko twabamenyesha ibitari bike. Ntihamagarira nawe uri kuraba kino kiganiro kumenyekanisha ivyawe, gucisha ivyawe ahabona kugira ngo twese tubimenye, bose babibone. Nabipfurize kugira umunsi mwiza, ibikorwa vyiza, ndabipfurize gutera imbere mu vyo murimwo, mu muryango yanyu aho muri hose. Ndabipfuriza yuko kudushigikira so uburyo muduha no guconda subscribe ngaho hepfo nyene, ugakora ko ngaho hako gakengeri, ugagira share canke partage, ukagira like, ukagira commentaire. Ivyiyumviro vyanyu nizo nkomezi zacu, nizo nguvu zacu. Uno munsi dukoze ikiganiro ku murimyi, ariko ashobora kuba atayifise gusa, ashobora kuba afise ubuhinga, ashobora kuba afise experience zigiye zitandukanye. Ashiriyemwo no mu bijanye kuvura ibi biterwa twaratanguye, turadandaza imiti aho nyene mu rusange.